Uzonyubaha? Yego kandi ndakubaha. Yes. Inakubuza ikintu uzogikora? Yego. Komdab. Inakubwira ati ambara uzovyambara. Uzobikora. Uzobikora. Inakubuza ati reka kuvuga n'ujya muhungu uzobikora. Yego. Sure. Yeah, of course. Somalia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Stay. Happy birthday to you. Happy birthday. Icyo ndamusaba cyangwa icyo saba Imana? Icyo usaba nifuza nyene ko yegoma nkunda. Ja ankunda nk'utazomboneje. Yana nkunda nk'umbonye no munsi nyene tu every day and keep loving like that babe. Yes, bakuzi ba Loy TV is good. Numunezero navuga yuko nako aho n'ibintu bidasanzwe. Ndashaka musube musoma reka. Ndakufashe. Thank you very much for your love, for choosing me, for your care, the way you care me, the way you respect me, and the way you treat me. I'm so glad to have you, and I'm so excited to meet you in my life. Yes, bakuzi ba Loy TV numunezero n'ibyishimo muri Loy TV. Imbere abantu hariyo imajya amaraso je ndagukorora. Arangiye benungwa iko. Ntabwo magira uko. Nawe arangiye amenyo. Uyu mukobwa arajyana amenyo. Bize basi dutamba basi musaza. Tuhaguruke twitambe. Si happy birthday bro. Si happy birthday. Turapfa gutamba tu. Turapfa gutamba tu. Abasi cameraman ririmba basi. Ririmba bro. Ririmba musaza. Ririmba Reka twitambire no munsi w'ivyishimo kuri Estime no munsi w'ivyishimo ku mukozi wiwe urona yuko byari ibintu biryoshye cyane wari umunezero udasanzwe ndakubutse ku munsi weje ukurikirana filime yiswe ubuzima kwa Sabas ari kumwe na Alice ari kumwe na Mireye ari kumwe na Joachim na Estime ni benshi cyane n'umukunzi wa Estime azoba arimo muri filime ubuzima Yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio. This is Loy TV. Oh yes, Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Oh yes, nagatsera hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV i Burundi. Oh yes, very gentlemen, call subscribe kuri Loy TV kugira ngo uzurabona ibintu biri update. Yes, right now nakubwira yuko ndi kumwe n'abantu babiri najyo bwanjye sinzi abaribo ariko turaza kwimenya mu kanya gatoya. Reka kwanza mbaze ndabakire kuri micro ya Loy TV. Kuri kamera ndakubise ko uri kumwe na Alpha J umukameraman abikora fresh kuva muri Loy TV. Big up sana big brother. Reka kwanza tubanze tubakire kidogo. Bro vipi? Yeah, salama. Kujawe sana mzee. Wanje ndagiye cyane gusa ndi kumwe n'urubavu rwanje nga. Biga ubuze urubavu rw'impene rw'inka gwi. Akagufa kanje basi. Ikari. Siyaka. Akagufa. Sasa urakagufa. Sinzi mubaze. Urakagufa. None Adamu amaze kuremwa Imana yamusinzirije cyamukura mu iki igufa I think so sasa cameraman yamukuye mu igufa gamai bakuzi ba Loy TV ngo yamukuye mu igufa uri si of course yes igufa igufa umviriza yamukuye igufa riri mu bavu urubavu guyasha mukuramo akagufa kamwe niko yacakuramo umukobwa bisigura yuko uri kumena akagufa yes hamwe n'abashavuga kumena okay ala complete yani he complete me oya hakyonze wowe kuri kumena akagufa nawe ucuvuga ngo nawe uri kumena husband to be yes bakuzi ba Loy TV kwanza shaka ndamkiza bakuzi ba Loy TV Estime bakuzi ba Loy TV sali ndabakunda mwe muri abantu banje big up sana muri abantu banje ndabakunda ujya vraiment ndamwemera cyane nyuma kamera vraiment netete ni yose ndashaka ndamkiza bakuzi ba Loy TV. Hi guys murakomeye muri aho
ariko rege mpamvu navuze Estime ni kuba Estime ndamuzi sivyo cameraman we ntawuzi ariko rero umuntu ari ngaha je ntawo nzi tu bakunzi ba Loy TV mwe gusa mu begado turaza kumenya mbega ninde yavuga kwanza izina ryanje ni Gigi Glamour ego nkabandi umurundi kazi ariko yamaze kuvuga yuko urakagufa kiwe mu kirundi bisigura yuko yashaka kuvuga ati ari kumwe n'umukunzi wiwe ndabeshaga mutaho si fresh urabiguye nivyo nyene nta bindi wamaze kubivuga mba apana jewe wewe nyene wowe wewe wibaraguje urumva je novuga gute ibindi sava okay ndumukunzi wa Estime Kasa big brother ni ntambwe ikomeye cyane musa si byabose si byabose vraiment ego Imana turemye kugira dukunde kandi dukundwe ni tubesha ari abastari benshi bakunda kunyegeza ngo bari single kandi babafise cyangwe ngo numbaza ibintu byinshi mu gihe Imana yakuremye ngaha ku isi uri ngaha kugira ukunde kandi ukundwe kandi mu gihe umufise mwemange hose hama bishitse mukavana hose ko shetani ari umwana mubi cyangwe imigambi y'Imana iri kwinshi bishitse mukavana nta nyine abantu babimenye ni ibintu bisanzwe kuko nabambikanye impeta baragira divorce yes kabisa ariko nka Alpha je ugira kwereka umukunzi wiwe ni somo urize mubaze ujya mu jama mubaze ati bro urafise sheri wa utwereke ku ipicha busa nawe yo kwereka oya ujya mu jama gusa ko dufise amakamera n'ama microphone muri Loy TV musi mwe tuzova tumuvumbura kandi tuzobikora man naragerageje birananiye wa jewe byanze zofuma nkoresha telefone fone wirimo code irimo code zibiri oya arimo yo gucapa niyo kwandika bavuga ati urukundo ni ruhishwa uko bigenda kose ushaka kurunyegeza ukarunyegeza mu nyuma fendo firo amenyekana je ndazi ko ndagwa indwi zibiri reka ndamugire ko documentation zora umugire ko documentation amakuru zo yaduhe busaza yes bakunzi ba Loy TV ni Estime novuga yuko ari kumwe n'umukunzi wiwe si byabose uko yabivuze abastari benshi usanga bagenda barabahisha mbega musaza niye mpamvu yotuma abastari bakunza guhisha abasheri babo ni bya bindi nuza bifese yaririmba bumva bashaka ko umva unkumuhisha abafise benshi tu akaburu avuga bica bihara kwa Diana kwa nuko bica bigenda ninavuga Gigi bica bera kwa Christella ndamuvuze ariko rero byiza nitubeshanye vraiment umustari muri filme sawa ubuzima bw'ubustari kugeze mu buzima busanzwe tubayeho nk'abajya abantu natwe turakunda kandi ukunze umukobwa nawe akagukunda vraiment niraya kwanza ariko muko murahendana mwese birababaje cyane gose ariko ushaka gusanga rero umwigeme nawe agiye hana cyavuga ngo yango hajya twari mu kiganiro ngo bijya sivyo ngo yari base sawa zo bigira nje ndamuheba uzobiko sinzi oya abikize sawa yumve mwe bavuga ati mumbabarira kureka ndabivuge mu mvugo mbabarira amatwi nuwagire nyogokuru mu kuzimu byaramenyekanye uno munsi acha kubivuga sindabimenye neje sindabimenye ariko haro friend of misi gisuma ni 40 ako barareklama ngo bagire kuri 40 ako ni 40 Imana ntizoduza oya ni 40 umba ni agera rero umba we 40 yarakwiye asigaye inyongera 40 asigaye inyongera sawa nina mufata sasa divorce tunabijua basi kabisa sasa brother tukiri ngaho nyene bakuzi ba Loy TV novuga yuko nina Estime uno musi nyene ari wo musi wisabukuru yiwe ariko rero nka Loy TV kwanza cameraman man banzu begada kwanza kidogo sasa tukore gute duhaguruke cyane reka twicare kunye ndashaka kwanza ubanze ufashe kidogo sivyo tumuririmbire sivyo cameraman nawe uradufasha musaza sivyo je tutabyumvisemo ni swat je katagiza fise je sindo muririmbye reka tugerageze basi na je sindo muririmbye ariko reka tugerageze ibyo ugenge riturira micro ahubwo rero Alpha J ahubwo ndamuhe micro wenyene si fresh chukua kwanza oya nabikore tura chukua micro ona Estime jemba bugufashe gusa mugufashe gusa uruharura rimwe kabiri gatatu cyo dutangura spread utangura ndagukurikira dutangura rimwe kabiri gatatu Alpha radufasha man okay rimwe kabiri gatatu happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday to Estime. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Estime. Joyeux anniversaire. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza, Estime. Ugira umunsi mwiza. Sasa tulia kidogo kwa ntibirahera abakuzi ba Roy TV guma ngaho gatoya. Guma ngaho gato. Sigara muri yaga ndaje. uranyanga wewe wanse kuririmba ndaba nakuririmbiye nese kuririmba ririmba ndaba basi umva tugire remix bikorete behind camera uye inde behind camera imbere abantu bikore nakuririmbiye no muri mariage uzovuga ati ngo uza kuvuga ngo yego inyuma y'abantu oya man nabikoze okay nk'ubu baraje murakubaye ati Mujago Gilene uremeye Estime uyuno ivuge ego cyangwa ego cyangwa ego niri imbere yo ndabareba nyarutsa none This is kuririmba n'umunsi Davre ndirimba basi mucara basi ntacara munsi yandirimba basi oro ndirimbira basi yagutuma kizambi nibibaho nicongereza ivuge none basi nicongereza nsahuye happy birthday to you oh yeah Mr. Man long life may God bless you, may God protect you, may God be with you. Wow. Yeah. Thank you. You're welcome. Unase kusoma? Yeah. Unase kusoma? Ndio kusoma. Wow. Kakarimbo kicho mvuga ko nibana kaguti. Eti Amina. Duwazime itikiwa. Atiji Toto. Abo muri Roy TV bure bamwe. We muranzingwe sana. Wow. Shut the fire hivi. It's fresh. Kwa Roy TV on. Ni anniversary. Sasa. Chukua wewe. Hivi. Sibakunzi ba Roy TV ndashaka ko tubuja kidogo sivyo? Estime kuya hapa sasa mzee kuya hapa. Nta munezero uhari musaza today. Happy birthday. Sasa. Chukua. Kwigeze ibibore nyuma kwaza sivyo? Mugira mugiri ikibazo. Mwifana, sifana none reka tumwifana sivyo? Bakuzi ba Roy TV tugiye tumwifana ni navuga yuko ni fana yatuguriye Estime. None waziguze tuzimwe gamuto. Oya lilo imunguriye none waziguze tuzimwe. Tuzinywe none twicare tuzinywe. Sasa reka tuzinywe rero. Yes bakuzi ba Roy TV reka tumwifana kwisabukuru ya Estime. Tuyinywere mu mutwe. Yo babaze ndabase. Bakuzi ba Roy TV. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Stay. Happy birthday to you. Happy birthday. Yes bakuzi ba Roy TV turagiye kumufana rero. Estime. Uko fresh? Estime. Niaje bro? Babaze ibintu mungire yikiyazi. Kwanza gato ndashaka kuhagura kwanza kidogo. Yo basha ibintu mungire biki. Yes bakuzi ba Roy TV numunsi wiwe numunsi novuga yuko numunsi yavukiye ko uno munsi nyene no munsi novuga ko je menye ko umukunzi wiwe ariko rero tukiri ngaho umukunzi we ndashanda makajambo gatoya ugira akantu ugira ijambo mubwiye Estime kuri uno munsi wiwe kabisa. Suge hapa kwa. Okay, na byinshi bise novuga nyine tu ndanezerewe kubona umunsi ndi kumwe nawe yari yabyifuje kumva nawe kuri no munsi then byabaye. Thanks
sogokuru ya mugabo hari ejuru utabona rero nyene jya mushaka mubwira ko ndamukunda sana tu ya Imana nyene igume nyene muhezagira tu ya akarusa Imana ari nakaye mu rukundo ko novuga yuko urukundo ni ikintu uzabona uno munsi bari kumwe ejo batandukanye akantu wo musaba nka Estime kuri uno munsi naka icyo ndamusaba cyangwa icyo saba Imana icyo usaba nifuza nyene ko yegoma nkunda ja ankunda nk'utazomboneje yana nkunda nk'umbonye no munsi nyene tu every day and keep loving like that babe. Yes, bakuzi ba Loy TV is good. Numunezero navuga yuko nariko abantu ibintu bidasanzwe ndashaka musube musomare. Ndakufashe. Yes, bakuzi ba Loy TV Estime ndashaka ugira akajambo ubwiye yagusabye yuko yifuza yuko uzomukunda apana nk'umuko wavuze Nkuda utazokoreje. Ankunde nk'utazomboneje. Bro. Wait. Cyenda mukunda cyane gose. Makini no musaba. Imana yavuze ati wa mugabo we urakunda umugore wawe. Wa mugore urubaha apana ngo urakunda urubaha umugabo wawe. Jese ndamusavye ko nkunda ndamusavye azonyubaha. Hama umuntu mwubaha kubujije ati iki naco nshaka nuko nyene. Akubwiye ati nshaka iki nico nyene. Agutumye ati genda hariya uragenda wiruka naho abameze gute. Nico cyerekana ko ubaha umuntu. Njye ndamusavye azonyubaha. Nyubashe vraiment ni avi ariko atanyubashe hamiki naco vraiment nanga nikumvanga tu hamiki naco nanga nikungurira isori imbere y'abantu nicakire nyene cyo kunyubaha kwanza byose biri mu kuba nibyo nabindi nawe ibiki wewe wamusabye yuko atazoguhemukira nawe yakwishuye ndashaka nawe umwishure ndamwishure yaje nyene uzonyubaha ego acha murize sasa uzonyubaha okay navuga yuko ivyo yanka nzobikorekeza yakobaje ati uzonyu ivyo wanka wewe bakuzi ba Loy TV yakugucabiranya bro mubaze uzonyubaha ego kandi ndakuba yes inakubuza ikintu uzogikora ego komdab inakubwira ati ambara kuzovyambara uzobikora inakubuza tereka kuvuga rujya muhungu uzobikora ego sure yeah of course Somalia yes bakuzi ba Loy TV reka dusuye twicare kwanza kidogo yes numunezero novuga yuko byari ibintu byiza cyane novuga yuko ni Estime kuri uno munsi aho yafise isabukuru yiwe aho bona yuko ari wo munsi novuga ko menye ko umukunzi wiwe ni ibintu byiza cyane ariko rero ndashaka tuyage kwanza gato ya brother mbega kugira tuyage ku buzima bwawe bwa filme wiyakiriye gute kuri uno munsi w'isabukuru yawe musaza vraiment icambere na mbe ndaryohewe Loy TV mva mungira akantu kaka surprise Chelsea na ndabizi wasko wanerefu nyumbye ati dakirego dukorana ikiganiro urambye ko tukinumva ni ubuzima bwa filme ivya anniversaire navyo narinzi vraiment fisa abagenzi benshi bakora amativolani banganuko ariko mwebwe nimwe muyumvira ko nkora iki kintu nta bandi bantu baracyumvira nukuri Imana ibahezagira ince cyame cyo novuga one dog big bro iki ni cyambere rero cyambere na mbere ngushimira Imana iyo washikanye no munsi hama nk'abansaba yuko yonzigama imbabarire ku byo no nakoze bitagenda neza mu mwaka uheze buno mwaka inzigame hama ibintu byose nakoze biryohera ndushirize kubikora imwe umutima wo kuyubaha n'ubwenge bwo bwitonze hama nkashimira abavyeyi kuko ino saha mbe ni sangapi yo asigaye iminota 11 nari mvutse ko navutse saa 7 saa 7:23 uti vraiment muno mwanya mama ariko arababara ndiko ndamugora nyene shaka gusuka ejo muje no karanira inkuru ngene vyagenze vraiment yivyara mafi gusaramye ko vyagoranye yaswe no gupfa kubera jewe ndamukunda cyane gose mama wanje ama papa wanje ni sinagize bako yuko tukurana yapfuye mfise imyaka 4 ahari hose nanye n'Imana imwezagire pole sana musaza hama ibindi nabyo umbabarira amarera ya pole sana mzee pole sana hama hama ibindi nabyo ni gushimira abantu bose bandeze kuko je benshi baciye bandira kuvaho papa firiye ndabashima Imana ibazagire hama nkabashimira rero abantu twakoranye abantu dukorana ibintu by'akaranga abantu dukorana ibintu by'amafilme mu ihuriro komeza karanga
ete n'aba ex banje nisinuka kubashimira ko nabo nyene barankujije n'aba ex banje barandeze kuko baranyeretse urukundo gukuri n'urukundo utari gukuri so atari byavuye kuri jewe n'ibindi byavuye kuri bo nanye ndabashimiye nkashimira cyane gose rero wa Fanny Libati ba Dani ba Famba dukorana akazi kubu hama ubundi shimira niturana marana imyaka myinshi muri ruhande yanje kanatsinda tuzobana agiye muri gauche urabona ko ari nigisha ye yicara kuri droite acava ko tazobana bari swat nkaba ndamushimiye vraiment ubu muko dukundanye nta mezi atanarahera ndibaza ariko ibintu byose byinshi amaze kubishira ku murongo ariko ari ukuntu nigenza nabi abo akanshira ku murongo kandi kanatsinda nasanze atandukanye n'abandi bakobwa ahubwo ari n'ibindi bintu ndiko ndamushiramo uwo adakunda abikora kubera nkunda icyo nicyo nabonye hamaje mu rukundo singira ubwiza cyangwa ububi cyangwa singira abamahera cyangwa singira abataye cyangwa ibiki je ndaba gusa umuntu nkunda kandi afite projet tugire kure Eden ndakeneye kuvyara umwana s'amaso meza nk'ayuyu Doivu avuze ati wavyumvise bakuzi ba Loy TV avuze ati ubiriza Alpha J wavyumvise musaza avuze ati arakeneye kuvyara umwana mwiza afite amaso nk'ayo Inshallah. Agisi bakuzi ba Loy TV ni Estime n'umukunzi wiwe mu bwami bwa Loy TV aho twako turamugirira isabukuru uno musi nyene niho yavukiye wumvise yuko hasigaye iminota mikiye kugira ngo isaha zikwire zaho nyene yavukiye ariko rero Estime ndashaka kwanza tuyage no ku buzima bwiwe asanzwe ari n'umukinyi wa filme n'umukinyi bavuga yuko abikora neza n'umukinyi ugiye kuraba muri filme ya Fanny Lavine Umupfakazi n'umukinyi bavuga yuko abikora neza cyane ugiye Hero TV n'umukinyi abikora fresh sana musaza ariko ndashaka tuyage gatoya hari ifoto twabonye kuva muri ino ndwi ziguma zicana cyane ko aboneka yuko ari filme navuga yuko iri mu gusohoka mbere n'urusaku ni filme izosohoka ku munsi wejo ifilme hari amafoto yabonetse muri kumwe na Sabasi n'abarvera n'ujya mukobwa kina kwa mutima na Alice mbega ifilme imeze gute ya filme ni filme yitwa ubuzima bazoshira ko ejo ko dushaka ku ma party rero ko menga ni party ya gatandatu ariko rero naragize bakwe Sabasi twahuriye muri Umupfakazi arabona ubwitonzi n'ubwira arabona n'ubuhinga mfise mu gukina aravuga ati vraiment n'ukuri karibu jewe kujya nabyemeye umuntu wari usakene ko dukinana gusa akabicisha muri management yanje mu ihuriro akabimenya cyangwa akabinsaba je nkabisaba mu ihuriro bakanyemerera nkaza vraiment tuzokinana kuko jewe mfise ngabo no gukina kandi nyine ko ndayiduza kandi nyine kugira kure rero muri filme harimo Alice kwa mutima ari Joachim ari Sabasi ni sema Sabasi zoja muri cyane ya Sabasi nyene hariho na Mimi hariho nabandi benshi muzobona b'abacteur bari mu barvera bose barimo rero ni cinema izo biryoshye ni cinema izo rimwe nyigisho ni cinema sino bivuga bavuga ati inkuru mbarira nitwa niyo wiboneye muzobibona gusa ni ibintu nova ko ari mu buhinga bwinshi muraze ibintu ndimwe ko bitegeza kugenda neza mbega filme ubuzima ni kiye kintu cyahatari wayikundi uvuga ati kabisa ino filme ku munsi wejo kabisa ntimusube kwiraba ni filme benshi bari bamenye ko mfise role ya Nuzenya role yo kwicana ariko izo birimo nizoburamwe ariko romantique nanye nirimwo umva nyerere ko abantu bayiraba babone ko ari isura zahindutse ko nta sura romantique ndayifise kuko benshi bazi ko mfise isura y'Inuzenya kwicana gusa niyo mpamvu n'uyu yaba cyangwa arankunda yaba ta romantique ndamugirira abazanga afise inkovu cyangwa afise inuje babyita kudundana wamudunda ariko vraiment navyo nogira kora papa nigeze kubita mama babanye imyaka 10 ariko nigeze amukubita yamukubise rimwe ikofi ariko barubahana naje vraiment ikintu cyo kubita umukobwa cyane nani naho ndi umwicanyi uzamukubita rimwe gusa oya
vugisha ukuri imbere kamera urasikia arabe vugisha ukuri namubajije we nurigera nkubita ubeshe ndakugira ikinyungutu oya arifatishije oya ikinyungutu nakaruka ari romantike urifati yakubajije ati nturigera nkubita urazi gukubita umuntu icyo ari cyo iyo basi umunsi umwe njyewe uzoze ndabereke umugabo n'umugore akunda kurwana n'ababanyi biwacu aramusa mukubise niko nyene bo umugore vraiment nivuga ko naho nyene sinzi ibintu yari barugara mu cyumba umva ari pagara ujye kudodora ujye gutabara wanti ngona nakimo turimo kumba ko ragwana agasanga umvaye n'igishunduri wundi ino amaraso numbaze muri tatuwaje ngira rero ndakubaza umuntu yakubiswe ava amaraso ngira imbere y'abantu hariyo imajya amaraso je ndagukorora arangi benungwa eko nawe arangi amenyo uyu mukobwa arajyana amenyo ariko sajya amenyo y'inzigo uyanguwa nkumbuye ngo ashaka kunjya acha kujya amenyo urumva jama ndi chocolat ndi igisuguti ndumuhi ndi sosiso ngo nkumbuye nukuri hari igihe muranza ati baby yambi kaconaje yambi ageze ngaja akacanya amenyo ngave Chibi ibintu je sinamibaza ko ari kizombi sinzi ariko ni kizombi cya mu ishokora 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 guryosha uburyoshye agisi bakuzi ba Light TV guryosha urumva kuri shokora musaza bisigaye kuryosha ndashaka kwanza tuye gato mbega kumenga filime yaraheze yo kujya kwa Fanny Umupfakazi maposinze ngo finale sinzi ko yaheze cyane sezo ya gatatu Umupfakazi yararangiye sezo ya gatatu ya kane naho icyo kibazo kibaza Fanny cyangwa ari bad niyo abasi ni CEO wanuzenya wa Trufa nibo bubimenya ukababaza ko bazobandanya cyangwa bitazobandanya nukuri je gusa ndindire telefone kujya navuze ati wari wese akende kumamagara tuje gukina ndindire telefone ambwe testi Umupfakazi rabandanya ingukine nzandi ashamagura adakora hasi bambwiye ati twaragiye tujya dukina yindi bakaba nanyirazo bakaba bankeneye nzuza amaguru adakora hasi no muri Roy TV mugize seri ebana ndamaritsa amaboko ndinga muzomamagara nzo ndiruka de ayibona abana we yundi mukobwa mwiza sinzi ko ari umusecretary sinzi ko ari yindi nawe nyene vraiment nabonye ko akerebutse kuko ubonye umuntu ndamubonye rimwe kandi abonye n'umukobwa dukundana rimwe ariko bayaze nkano bazinanye hajye ubona umuntu atagira ubwoba n'amasoni kuvugisha umuntu mushashi n'imbere ya kamera ni 20 muzo mushirire ndabivuge nta makode dufise je n'ijya baby nta makode dufise Nasikia msasa ushaka kuvuga ngo ijya baby wari umukiwe ndi baby uyu aspementalite zikinizo Yes bakuzi ba Light TV wana yuko ahantu haba ari urukundo ahantu bavuga yuko biba biryoshye sasa musaza yo muri kumwe muri babiri kumenga yo musaza ni urumva nico namukundiye umukobwa arafise ibintu vraiment je byinshi kuri we by'ibiromanti mumbabarire je navuze ko nkunda abakobwa b'inzobe ariko nako atanzobe nyinshi afise po chocolat ariko ari ibindi bintu gukora je nkunda ibintu bitanu ku mukobwa ariko binara bikwijije kiretse cyo nyine cy'inzobe nasikia ngo burakimwe urumva icyo kimwe rero jewe nikituma ngo nuzeye kuko ndakunda cyambere umukobwa afina turi kumenga turabahindi tuma dukina kuki yotaye no mwibarabara reka duhaguruke basi bakine kamera mufine basi gato oya uyu abyishizemo ari yarabyuka afise bishetari byiwe gasanga atanga kujya yamenyo reka basi bakine reka tubanze duhagarike gato bakine kamera ntukupe mukine batura ni mukine kidogo dukire biki mukine gato umunsi muze kuduvumbura turi kumwe muzobibona muri ko murakine agise bakunzi ba Light TV akiyamu tuzobahe cameraman uzoburi ready sasa Estime ndashaka kwanza tumere nk'abarangiza navuga yuko mbega anniversaire yawe ubyakiriye gute big musaza anniversaire yanjye vraiment ndaryoye gusa ndatumiye umva nari nateguye ko byo biramuhira kandi thank you cyane yarabiteguye ko byo biramuhira ariko ndamuvuguruza ko nanjye sije namuvuguruje n'abafana biyonje bamvuguruje ko bibereye mu yato ahantu hato kandi aho hantu vraiment niho bakwira benshi avuga ati rero basi uwo munsi ko ari mardi hagati mu ndwi nivyo kunda nta kuntu ugira vendredi le 26 ku mutwenzi tukaza tukanwa naho
utoduha wewe basi twe twigurira ko tone ko turi kumwe nawe Eden hari umuntu abafise nk'akantu kena guhereza aguhereza numba atafise akaguhereza naho turyoherwe rero ni benshi babinsavye bafamba bajya team nkahuriro barabinsavye nka bose abafana mfise ndafise group ya WhatsApp bakoragira ivyo guterera nyene harimo gato ni foto gusa ariko kunwa no kujya kira musazo kwimenya na Loy TV n'abafanzi banyu mwese ndabatumiye ni vendredi bikoze igande mu gikoro no musikira gisohotse cyangwa gisohokejo ariko vendredi ndabahabwe mwese ebana tubanjuke ajya tuadinye ni gukesha ni jiska lobe vraiment ndaguhabwe na wewe agisokuzi ba Loy TV reka ndagushimiye Big Brother kubona watweretse umukunzi wawe kuri no munsi ni munsi mwiza kuri wewe no munsi utazopfa wibagiye reka ndagushimiye kubona utweretse umukunzi wawe kuri no munsi ndabwiye ati big up sana musaza thank you nawe ndakene kora wawe sivya bose musaza ndakene kora wawe nawe ewe wanjara okay sawa nawe reka ndagushimiye murakoze cyane yego Neza gushimira base ndagushimiye mu cyongereza ndakino mbwira amajambo menshi mu cyongereza kunshimiye thank you very much for your love for choosing me for your care the way you care me the way you respect me and the way you treat me I'm so glad to have you and I'm so excited to meet you in my life. Yes, bakozi ba Loy TV n'umunezero n'ibyishimo muri Loy TV. Reka ndagushimira Big Brother, reka ndagushimira kwikiranye iki kiganiro. Ntibagire kora subscribe kuri Loy TV kugira ngo ukomeze kubona ibintu biri update. Kuri kamera uri kumwe na Alpha G, umukameraman abikora fresh kuva muri Loy TV. Kuri micro uri kumwe na Mr Radio kuva kuri micro ya Loy TV. Turangize basi dutamba basi musaza. Tuhaguruke twitambe. Si happy birthday bro. Si happy birthday. Turapfa gutamba tu. Turapfa gutamba tu. Abasi cameraman ririmba basi. Ririmba bro. Ririmba musaza. Ririmba Reka twitambire no munsi n'umunsi w'ivyishimo kuri Estime no munsi w'ivyishimo ku mukozi wiwe urona yuko byari ibintu biryoshye cyane wari umunezero udasanzwe ndakutse ku munsi wejo kurikirana filime yiswe ubuzima kwa Sabas ari kumwe na Alice ari kumwe na Mireye ari kumwe na Joachim na Estime ni benshi cyane gose n'umukunzi wa Estime azoba arimo muri filime ubuzima Yes, we love you so much. Dusubire ubutaha. Ciao Mr Radio, Estime n'umukunzi wiwe. We love you so much. Alpha J, Loy TV, we love you so much.